vyanse ko umuziki yakoze uhitinga kugira ronke amasho asubire ku mwanya nabihebe je kino hanura rero LOLILO kino hanura LOLILO hari hose akagaye katanguriye ku muntu yorganije iyo show akicara hasi akavuga ati iyi show yiwanje ndamuhamagara nde akiyumvira umuntu nuhamagara show iwanje karonga amafaranga canke umutayi nzoshira muri show iwanje kugira ngaruze amafaranga reka nzane LOLILO ni cyagiye nje nigirishije ko napfuye nigisha ko napfuye ndavuga ati ndamupime ndabe koresha umwanya yuko azobikura neza umunsi nzopfa nigirisha ko napfuye koresha umwanya muhira radodora ni chance apiga mu mukunjo atawe ku vyusukumani saza koresha umwanya yagurutse umugore wanje haba pema Chavuga ati jamari serie nanje unikimenye makoresha umwanya iyo agiye muri Kongo mu masho aragenda mu makongo muri show ndamusiga muhira asigira muhira urosha umwanya urazi ko LOLILO tatumare maje kwiyo show gusa y'igihumbi ikindi nacu urazi ko mu iyo show bazokora ari kumwe na nakajya gakobwa kajyo ufise wa kera yiwe ndagwa 2 minutes umbwira izina ry'indirimbo yiwe noba mbeshe nayuzi none ubyazogenda Igitega gukora ibiki afona mtiye na LOLILO sikugenda Igitega gusohoka akavyemeza sira kugenda Igitega hoteza kujyama makajyama n'ubuhunga sanga wakera ziyo zirasohose korosha umwana zironse sinjo ugasanga agiye gutumara amazi nizo twifiti see because something tomorrow and I'm not kajya dasat byavuze I'm die today we die tomorrow we die today tomorrow I will die today I will die tomorrow I love you but I want to see my friends my girlfriend is Shasha Oji is your girlfriend is Brinella nani Brinella Ajosha uri musani rero uri kuri izo etape zo kuri izo shows z'igihumbi VIP imagine VIP 2000 wewe fuma wasukubita show ku buntu zirabaho Yap ladies and gentlemen aha turi kuri Akamo TV uno musi numunsi udasanzwe twegeranije ibihangange bibiri nk'ukuntu mubibona ni koresha itabi hamwe na FAMBA umugabo w'imbwa uno musi hagiye kuba show imwe idasanzwe kandi show ifise vibe mwumvise vibe ntimwumve za vibe za twatwana tura twivuga ngo dufise vibe uno musi dufise vibe idasanzwe hingere mbabona ari babiri murazi yuko turi mu kwezi kweranda kwa Ramadhani ariko no munsi bavuze ebana tugira tuhatwike tuhaturire ariko akanona bateguriye sinzi yuko baza kuncika sinzi mu kirundi uko babivuga ariko ntibaza kuncika no munsi reka dutangure kuboko kwa mbere hiro tufise koresha itabi koresha umwanya umunyarusaku umunyavumbi ebana uyu mutipe ndazi muramuzi sana ibiganiro byiwe ntibikubita swata ndabizara ku ruhande rwa kabiri duvise FAMBA umufyonzi w'ibihere umugabo w'imbwa zose arongoye imbwa zose ziri yariyo yose ni delege wa mayimbwa ariko ntimwumve za mbwa mwebwe muzi abagabo b'imbwa ni imbwa special ndongoye babagabo bajya bagabo bakubita abagore babo bajya bagabo badatanga ratio bajya bagabo birwa mu bubare mu kabare bajya bagabo bacinyuma abagore babo babagabo badakwije ubugabo bajya babita abagabo bimbwa babagabo barangiza vuba okay all the way Akamo TV uno musi ntabije byo kubaza ngo yitwa nde murabazi deja ariko rero je singiye kurandira ngiye kubaza akabazo ka mbere akabazo kagiye kumara nk'iminota ingahe bari kadusigurira neza kuko ibintu ntibyoroshe reka dutangure kwa LOLILO mzizi wajiwe aho mu minsi heze yateguye show ari we Simba ntare cyambara nama cyambara Burundi ujya ndamuzi sana ni ntare nta numwe atamuzi LOLILO umwana wese uciye mu ibarabara ukamubaza LOLILO ninde aramukubwira ariko rero ni ibintu bitangaje ku bintu bimaze iminsi biriko biravugwa biriko biraba ku bijanye na show yiwe yakubise hiyo mu ntara show ivugwa yuko yari show y'igihumbi ariko jewe sinavyemeza ko ari igihumbi sana ariko kuba byemeza hoba harimo koresha itabi na FAMBA uno musi rero dushaka batubwire ikintu ca mbere na mbere kwanza muri no minsi turiko turaba mu buryo bitwaramo aba bahungu babiri bitwara nk'abariko baramucafuza sana LOLILO bivugwa yuko nta mu legend yo kubita show y'igihumbi na kiriko ari umwana muri bose
iyo show nta niyo yo kwemera naho bumbwira 2000 kwinjira nta niyo yo kwemera kuaccepter gukora urumva ariko Lolilo nk'umuligend twese twubaha kuko Lolilo yarakoze amateka muramuzi mbere mu bantu batanguye gukora video bari burayi mu bantu ba mbere na mbere Lolilo n'umuligend muramuzi yarabikoze yarabiciye bigacika ariko muri no misi hakaba hariyo aba bahungu babiri mubona imbere bari mu nzira imeze nk'iyo kumucafuza Lolilo mzizi wajiwe twashaka badusigurira ikintu kimwe kuko iki kintu ntituri kugitabura neza ubwa mbere batanguye mu kumucafuza ngo Lolilo ariko akora show y'igihumbi ariko mu minsi ngene iri kwiricuma turi kubona umengo harimo akantu kuko umuntu kumucafuza birafise aho bigarukira ariko kuri aba bahungu rero biboneka yuko hagati hari akanoti ikibazo ca mbere koresha umwanya na FAMBA Lolilo mwoba muri kumucafuza canke hoba hari akanoti yabahaye kugira ngo mukore izo prank kugira ngo turabe yuko izina giyo ryosubira on top FAMBA kwanza mbere na mbere Lolilo na mafaranga afise yo kuturiha cyo ca mbere sinzi buri umugabo afise ukuntu yibeshejeho nk'umugabo ariko ico kinacho kuvuga ati ngo Lolilo yoba yaturishe kugira tumukorere prank so tumukorere promotion yo show yiwe y'igihumbi nanje kuba ndi umurundi nkene iterambere rya entertainment mu Burundi sino shobora gukorera promotion y'ikintu cyo gayisha Burundi bwacu but benshi bako baratahura bagibazani ya system dukorera mu gasanga du promoting umuntu muri sense ya negative bakaba biyumvira yuko tuko turakora promotion y'ijya show ya Lolilo muri yo sense ya negative ariko suko bimeze but kebwe turaba influencer dukorera ku mbuga urakano kose tubona ko ari content turagerageza ko ariko kose tukavyaza mu musaruro swat tukagira yani tunakuza kitu ariko sikuvuga ati ngo Lolilo swat yaraturondeye ngo atubwira ati ngo muni promotive nikimenya menya gushikubu Lolilo uvuze izina FAMBA cyangwa izina koresha umwanya arashobora no kugukubita aho nyene kwa utarashika kure wavuze akajambo kambere uvuga ko Lolilo atamahera afise yo kubaha dusigurire neza nta mafaranga afise cyangwa amafaranga arayafise na afise yo kubarira Lolilo twebwe turaba promoter twebwe arabana baturonde akatubwira ati FAMBA koresha umwanya dushaka gusora indirimbo cyangwa filme shadusore mudufashe mutwamamariza ibintu byacu ari amafaranga tuvugana ariko tugeze kuri Lolilo ko ari umuntu tuzi na mafaranga afise yo duha tujye muri yo sense yakuvuga ati ngo tuko turampromoting na mafaranga yo duha na mafaranga afise ati rero ibyo nukugayisha Burundi kuvuga yuko mu promoting akintu tugeze rero kuri yo show Lolo n'umuntu wa mbere mu Burundi uvuze Burundi umuziki wo mu Burundi uvuze umuziki wo mu Burundi first of all urabona Lolilo akashaza ba Kidumu bande nabande Kidumu kaza ndugushyira mu inombro kuko asa nk'uwaduhunze gato ko turaca menya ko ari umurundi kandi bari umunyi w'umurundi ariko first of all uvuze tumurimbye mu Burundi ubona Lolilo sina Lolilo Kidumu nitwimumvira kandi cyane kubera ntari ngano mu gihugu yaraduteranyije sinzi ariko Lolilo ni wazi imbere akakurikira bafizo basatubi n'abandi imagine rero umusani tubaho uko nk'umu legend kwanza uraza akagayaho katanguriye akagaye katanguriye ku muntu yorganije iyo show akicara hasi akavuga ati iyi show yiwanje ndamuhamagara nde akiyumvira umuntu nuhamagara show yiwanje karonga amafaranga canke umutayi nzoshira muri show yiwanje kugira ngaruza amafaranga reka nzane Lolilo amaze kumuyumvira Lolilo akaciyumvira rero Lolilo bivanye n'izina afise reka iyi show ndayishire ku gihumbi urumva kakagaye dusigurira ngaho urumva hari ikintu abantu badatahura urabona hariyo umuorganisateur wa show hamwe n'umuririmbyi hagati y'umuorganisateur wa show hamwe n'umuririmbyi ninde yipangira ibe aho gato wari aho rero kiyenda basigure gato uranjewe ndi umukomedian ndi umuririmbyi ndi umu influencer ndi bikindi ibintu byinshi bitandukanye ndakubita show kandi nyinshi zitandukanye iyo umuntu ndonde akambira FAMBA nkene dukubita nkubitire show shira umutahe muri show wowe uze go performinga ndaguhangaye ndamubwira facture amafaranga nje uma sawa ibyo yivuye mu cyane mubwire iyo show uzorisha ngaye ku muryango kugira meshi cyubahiro kuko iyo show ibaye nibavuga ati ngo ijya show ngo niyo ngo ni ya bobo ijya show bavuga ati ni ya FAMBA ujya brand ambassador w'ijya show niwe mwene show bavuga sawa ijya show bavuga ati ngo ijya show ngo ni ya Hunter no bavuga ijya show ni ya FAMBA
none kubera irya show ari wanje ninje cavuga ati kugira nizitire ile shima yangu nijipe heshima ni hezi shubahiro reka nje panga show nozo ukamira famba ngene ngubitire show iyi show ngubitira kuinjira ni sengs akona kagaye kuri jewe ko umuntu wese azovuga ati ngiye kuri show ya famba nazo ngiye kuri show ya bobo sawa kugira ndole sawa nasema lolilo umuntu ataka kuburindero nuje umuntu yorganize show kubera ki lolilo yemeye yuko show aza gukubita imagine rero Igitega kumugwa mukuru kama bitugana w'intara nimba ari umugwa mukuru Gitega n'ahantu twemera cyane hari vibe hari abantu bafise amalare Gitega havuye Bujumbura hakurikira Gitega umusani nkujya lakaja kubita show y'igihumbi Igitega deuxième capitale aho nyene famba kuko abantu abakunzi ba Akamo TV muri ko murabumva insobanuro yabo kandi ni ikintu gitahurise aho nyene twagira tubaze mbe hoho byo bihuriye he nuko iyo umorganisateur wa show yorganize show akayishira ku mahera make byo bihuriye hehe n'amahera woba wamuciriye kuko je ndiyumvira iyo umorganisateur yashize show ku mahera make biba bivanye n'amahera wamuciriye kuko nk'ubu umubwiye jewe nkeneye yuko kuri show nzoza kubita uzoma imiliyoni 200 sinibaza yuko show ishira ku gihumbi je nibaze yuko ivyo byose bivana n'amahera umuririmbyi cyangwa umusanyi kanaka aba yasabye ikintu kivuga jewe ngo ndabizi neza lolilo turamaze gukorana kenshi show nkazinga show nkazibiri lolilo dukorana show twageze korana mu rugomba aho bita wapi nibindi ndamuzi neza sawa shishaka kumena amabanga yiwe ngo namwereke yuko ati agaciro cyangwa ati iteka ariko icyonzi cyo show washize mu mutayo miliyoni 5 canke 10 ni urisha amafaranga igihumbi canke nje mu magaye muri show yiwa nje mu magaye muri show ukama 50000 ucukarikira enshize show kuri 5 akinjira abantu ijana amafaranga nayagaruje deja ariko umaze kuvuga ati show ndarisha amafaranga igihumbi bivuga yuko amafaranga bamuhaye Lolilo ni make sana nagwa huranye nawe mafaranga barihishije ego sawa uwo magare Lolilo muri show igihumbi bivuga yuko wamuhenga 200,000 cyangwa ibihumbi jana ariko wamuhe miliyoni 5-10 no kwita show igihumbi ico nico kugira ngaruze amafaranga yiwanje reka shunde sheke amafaranga menshi ko Lolilo namuhe amafaranga menshi ndasheke amafaranga menshi amafaranga agenda agaruze n'inyungu ingorane rero irya show y'igihumbi yarayikubise kure amafaranga cyo tutahura n'amafaranga bamuhaye naho tutazi ngo n'amafaranga runaka Fizo ryari kuri Lewi Mars naba Estanish nabande barakubise show kwinjira yari ibihumbi jana yari ibihumbi jana nimba ari simple nimba atari ibihumbi 50 yari kuri Lewi Mars bivuga yuko umwe hajya na miliyoni 5 bamuhenga miliyoni 5 kuri iyo show impamvu bashize ko amafaranga ni kubera bavuze ati aha bisaba tugaruze uri musani rero uri kuri izo etape zo kuri izo shows z'igihumbi VIP imagine VIP 2000 wewe fumaso kubita show ku buntu zirabaho Fizo nkuko batanya amajambo Fizo na Lolilo Lolilo avuga ati Fizo ko wagiye kuri mariage ya Edison ura performinga ku buntu ata amafaranga baguhaye ko ari nini byuko wowe fumu kwita show ku buntu aho kuvuga ati ngo je nakubise show kwinjira amafaranga igihumbi ego ndibuka ico gihe Fizo yarigeze kuvuga ko hako yo kubita show ku mahera make yo fuma yitanga ku buntu kuko iyo wagize show ya gusa haba hari ico wewe wiyumvire muri wewe par exemple Natasha nawe yakubise kuri Lewi Mars yangaho mu kinama ku buntu show za ama music zibari ku buntu haba ari ikintu bari kubagira target nk'iyo show ya Lolilo Gitega na target irimwo si ibintu byo bya campaign cyangwa byo kwamamaza ikintu arosho za smart za limited bakora ku buntu gasanga baparitse nk'imodoka hajya Fizo akaza ka performinga ku buntu ariko abaye iki ariko apana show nk'izo ziri officiel ari show umuntu ava muri akavuga ati ngiye muri show kuri hanicare nterame ndaba umusani nkunda we imagine urema uve muhira imagine mba mucarama kuva mucarama ni Gitega alere turu vyotora nga 50 sawa mve mucarama humbi dépense yo kumvana muhira naho ngiye kuraba show ari 50 man ako ni kumara mazu Burundi no gutesha agaciro umuziki wacu Burundi bazotuba hajyari bazoduha agaciro ryari mugubita kubuntu samba fama ngaho nakumvise kana nanjangwe gushavura nibindi hana ariko rero n'abakofra ashobora kuya ariko rero tuguye tugaruse urumva wewe wavuze yuko hako kubita show ku mahera igihumbi wofuma ukubita show kwa gusa aho rero haracara kabanga hagati ya Lolilo n'umu organisateur wa show yiwe
mbeho Lolilo ntiyoba iyo show yaramwemereye gukubita ku buntu kugira aryohereze abafana biwe ariko ugasanga umorganisateur ni wenyene yabitumye kubera sale yakodesheje petetre kugira agaruze amahera ya sale n'amanyanga bariko barapanga na vya sale vyiki baratumara maje tu nta rero ko dashoye igihumbi koresha umwanya rero uyu muntu twe turaha kubera tugire tushire blendage muri entertainment yo mu Burundi turi nka blendage na kintu kibi cyo kwinjira muzi yani ni blendage ino ni entertainment ya Burundi twe turi ngaha nta kintu cy'uburofa kizorenga ngaha cinjira muri entertainment yacu ikiri ngaha turi muri sekeza ryo kurondera umuntu yorganize iyo show ari umu boss n'aba ari umu boss twe kizoba tuzonga umuti atubwire ibyo bintu yumviye ko kumara amazi mu Burundi wacu amushira amasozi y'uburofa nkizo z'igihumbi none hagati y'uyo mu organisateur na Lolilo ninde mwebwe mwiyumvira ko yoba afise amakosa ni organisateur ni kuvuga Lolilo nta makosa afise urabona canke ni kwakira ico cyumviro cyo mu organisateur kuko ari ngiye umuntu agusigurira ibintu ukumva umengo biratahuritse swat uyu mu organisateur nafate asigure basa abantu kuko urabona yuko abantu bose bagomba yumvira ati why ibi bintu nibibaho asigure abantu ati peut-être nimba ifana igugwa bibiri igugwa 1010 ndani nimba igikoni brochette akombanye byari 1000 usanga iri ku 1012 aho twobita tukavuga ati agomba guprofita muki guprofita kuko birabaho na music isku ya Diamond anakuya kwinjira yari 5000 ukacuhita nibiyeri bibiri je narinje kuri 5000 kujya music ya igihe Diamond ya Jino narishe 5000 na consomye 1010 ya hariho system nangwe ifana nkindwi bofama bagira system indani wenye nubona neza yuko mahera kuko urabona Lolilo n'umuririmbyi basi dufate yarigeze gukundwa nubwo ubadakunzwe cyane ariko ahubwo niba mubashe hariho umuntu ashobora kuvuga ati je mvuye Bujumbura ngiye Gitega hari abantu mani bavuga ati tuje kujya mahera Gitega tunde Gitega tukurehera none akaja mu kabarata muririmbyi ariyo abonye hari Lolilo yoreka kujayo ariko abonye yumvise ngo ni igihumbi kwinjira acabona umengo ni blague cyo mengo ni blague niyo mavuga ati Lolilo usanga atanu hari usanga Lolilo aza kuririmba indirimbo imwe cyo yigira ariko ubona ari amafaranga menshi uvuga ati apa ni tokani uramaze ko nabantu bagumutse ngo sho yahomvye amafaranga barihije amafaranga ngene bigenda urazi ko Lolilo atatumare maje kwiyo sho gusa y'igihumbi ikindi nacu urazi ko mu iyo sho bazokora ari kumwe na nakajya gakobwa kajyo ofise wa kera yiwe niko nayo abafise indi sho umwanya mu iyo sho ni Lolilo n'uyo mukobwa yambaye Ines umwafise wa kera yiwe narayibwe mu telefone yiwe niko nayo hapa kumwe numva murafise amakuru amakuru se turafise ega twebwe abanyarusaku sini blendage none uyo imagine rero Lolilo umusani nkuge mu legend urabona fizo ko tera shongo naba bidondo abidondo ni legend naba ubusani ari ubusani ngo bado ngo shongo ngo fizo ngo na bado kuvuga rero ari dupambis ngo na fizo umusani mukuru ntakwiye gukunda akadaye urya Ines aracara umwana naragira etape yo korashona Lolilo ngoja nikoneshe kitu hari umunsi kiriku akiva akizi no Bujumbura Sadber kwa gana show la Costa Beach kiriku arenda ku stage show ishaisha niho yagiye kuri stage yatashe waridana arafani pigasi wawe yavyumvise urumva agacirumva ntibikunda yuko we uri umusana akomeye uyu musani ngo atangure ngo ashushe ngo kishana wewe wende ngo haturire sawa Ines ukaje gadem Ines radio sawa ngira hit yiwe nambe nyimbo yake mwapana indirimbo izina ry'indirimbo yiwe bobo urayi ndagwa 10 minutes ndagwa 10 minutes umbwira izina ry'indirimbo yiwe no mbeshe nayuzi none ubyazogenda Igitega gukora ibiki afona mtiye na Lolilo sikugenda Igitega gusohoka Lolilo akavyemeza sira kugenda Igitega hoteza kujyama mukajyama n'ubuhunga asanga wakera ziyo zirasohose koroshimara zironse njo ugasanga agiye gutumara amazi nizo twifiti ikindi hanga kobwa nkujya ngo na Lolilo show vraiment akosa kagaye ikindi kintu no gusigurira ikintu urabona ibi bintu nishanza tamabari wivyo tubajije ngo bafranga Lolilo nazo ko tupatia franga ivyo je ndamaze kuvyumva kenshi ariko abantu bamenye ko twebwe turafise uburenga ububasha bwo gukomeza ikintu aho kidakomeye
no gucyangisha ikintu uyu ni mfano tosha tuza kwaho tunaonesha nta mafaranga twahawe ariko twe turabona neza yuko ibintu bimaze kuba content natwe turaharonkera avantage avantage imbuga ziraduga ugasanga ari ibintu biko birahinduka tu twari ibintu si unoza tupatia franga twaronkishira hamwe ryo duhamagara ngo riduha amafaranga twabwiye ati wereka tugukorera publicité ku buntu kwa tubona uburemere bw'iryo shirahamwe dufate nka sendede tubone kama sendede uri kurayama uri kurayamamaza sendede nani mwayijuwi ahubwo we ni uza gusanga uri kurayamamariza ugiye kuronkera abahari ibyunguka irakuwa ni frappe ya serie dupone brandi hakuna shida bobo hari kibazo nta kibazo ni kama brarudi ingine kama brarudi hakuna shida migambo y'Imani die donne na Imana sari kugana mugambwe n'uyu wacu natwe turumva banaza kupatia vyungu kuna ukayamamariza ni simple ni kavyo kwa kupatia lare banaimbia nyimbo uzi kuririmba sendede guhereza amafaranga kayiririmbira nuko azi yuko muri sendede hariyo abantu batahura yuko hari abantu bakeneye ego publicity naongea mfano kama brarudi so kama mimi nikiangalia brarudi franga zeba napata aba basani banahitamu brarudi mu muziki bajya nubwo batobahemba boshima bakavuga ati ewana baniyite tu haro nabisabira ati ewana narumvise muririmbye umwe ntaguciriyemo yambwiye ngo jewe ndi kucapa ngo ariko amasezerano yaraheze ngo jewe nifuza yuko amasezerano niyahera ntibankure basi kwicapa urumva hariho brand guhamagara si sasa LOLILO twarabonye neza yuko turavuga ati ibi bitu malgré que bimara match ariko twe tugomba bwana tubishushe kimese mbaka tumutia tasira kuko subwa mbere aha ikintu cyambere cyo kwereka abarundi twashaka twereka inguvu zacu dufise ku imbuga ziwacu twereka inguvu dufise uratsuka twe twabitanguye kwanza ninje nabitanguye byo nakoresha macha vyinjiramo tutabiduza ubu yibare content ushaka twereka abarundi yuko twe turaba influencer dushobora gukomeza ikintu cyangwa kumanura ikintu LOLILO subwa mbere ko bitashoye igihombo igani maraminga naifanyaka ni kenshi kuvuga byamaze kubashavuza apana kudushavuza nitwe twashaza kubyerekana yuko twebwe kubigaragaza none erega na Fizo arakwita shoza igihombe arazi ku muri si twisi muramaze kubona show amaze gukubita LOLILO Fizo izakera nizubu izarizo zose kuko LOLILO Fizo mu myaka 10 heze aracafise ijya level imwe gusa mu myaka 10 heze ufata ngo nizakera nizubu we fata imyaka 10 usubira inyuma kuri Fizo natandukaniro ashuka hajya nyine ariko muri yo myaka 10 utawuro yuko ari show igihumba amaze gukubita naho tubari igihumba bari ya dem kuko kumara amazana kuva kuri dem iri igihumba uko arazifise izo show sawa ariko twashatse kwereka abantu yuko izi mbuga zacu cyangwa kuvuga kwacu twebwe gufise inguvu muri entertainment dufise abantu dushatse tukamotesha sawa ariko malgré ibi bintu yakoze malgré je vuze igifaransa français malgré kirahuye nivyo nshatse binendeka malgré yani peu importe sinze kumaramara mu bana utafezereka malgré rero twashatse ko merci malgré masema nagonza kumaramara mu malgré apa malgré c'est malgré akanda bihera atagakata apana azogakata margeri mani ntumuzimara mazi famba fra basikiye ko nuwa si wo wa mbere gukosha mu gifaransa twandanye ko nawe ne rero ngira umuyiwayi agira nigira ubuyiwayi gasanga shize ndibaza nta wakuriye Minerva kabisa nta wani ndiye Minerva urumva tugeze rero kuri LOLILO oya agira ikindi fra tunomufanya publicité ya gutosha mani ne tubyongeye dakika 10 turavuze ati iyo show ya LOLILO akazoyijamwe Igitega muri iyo show batakuye ijya haita kuwaga iyo show ikazora tuzomukurika LOLILO Igitega kuvuga mwe muzoyihombya twamaze kuyiroga twamaze gucisha mu murongo tusha sinyare kuri Igitega umuntu azokwambara impuzu ngo agiye muri show ya LOLILO fimbo za kumataka uyo azobahemukiye igihugu umuntu wose n'abarundi azobahemukiye igihugu n'abarundi kuja muri show y'igihumbi kumara amazi umusani nk'uyu uyo azokubitwa nk'umutinganyi kukibuga kukibuga hoya batinganye bo kukibuga LOLILO yari ko ari undi umuntu afise ubwenge butahura entertainment yari kuturonda akavuga ati mwabana vraiment muramanuye ahubwo muranyemeje ariko urazi LOLILO majama ko agenda avuga acha tumupe system reka tumuhe inzira imwe LOLILO yisho ingene yo bikora ahanyene yoca agira afishe droit d'entrée 5000 bo kwinshi ibihumbi jana baneza ingiye iyi show
abihindura shira ibihumbi Erega. hanyuma twebwe twemeza abantu rero ko bishe tuzura none ko mwavuze umorganisateur wa show atari umuririmbyi Erega rero mubwira ati promotion ya show inaenea Tia kufranga zenyu nataka sahi. Erega baratinye. Urumva barakora afishe bagatinya ati tutiye kungapi. Baratinye kwera babona abiongeleki. Ariko ibintu maze kona mu bapromoter bose bariko barabivuga. Promotion ikwiye nukuri kwimana. Sabitu Bujumbura si Bujumbura nzi barabi. Sio Bujumbura zima. Uburundi bwose burazi ko Lolilo afise igite. Iyo show atabayitiye kufranga fulani. Iyo show yogenda. Bien. Lolilo kazogenda kubita iyo show kuri amafaranga nyine igihumbi. Tuzomusangayo. Jiwaze kama vafika tutia kwa afishe kama mimi niko MC ya FAMBA ataperform moyo yo show za mafaranga ukubita erega mani pako system mingi za kafanyisa ndani mu okay Samba FAMBA na koresha umwanya ndumva ibintu vya Lizo mzizi wajiwe ni byinshi cyane byinyigo nyuma hama ijoro rihise nabonye ifoto mwifoto je na Samba FAMBA mwambaye ibintu by'abafumu turiko turamuroga turaroga iyo show ikazoba nta muntu numwe azoruma kuri ibintu bya Lolilo ni kihe kintu cyanyuma mu muhanura mu ncamake gusa kugira acumva ico kintu nikigumye bo je cyo no mubwira nareke kuraba ngo abarundi ntibakimaraye ngo baharaye banaka ngo ngo nibamamagara mu mashongo akomakomeye ngo bahamagara ngo abantu babo areke kwiyumvira ngo bategura amashongo bafite abantu babo no we nakore music vyanse ko umuziki yakoze uhitinga kugira ronke amasho asubire ku mwanya nabihebe je kino hanura rero Lolilo kino hanura Lolilo hari hose ni muislamu wenzangu kwanza salamu alaikum ariko utahuri kintu kimwe umuziki ni adolescent so umuziki gusa entertainment ni adolescent ni bintu shuhamwe bikarangira uba mushinga nahe tufate example arabarimvyi benshi bakera baririmbye ubu bagitunga abagore bibagira imiziki abandi usanga bara producer abandi usanga bara manager nk'aba FAMBA nabantu bagwaniye umuziki ba change amisi yarafuye rest in peace ariho nabandi ba Christophe Matata nabandi nabandi tu arabaririmbyi tu kuva kera baririmbye bangabo umuziki rero ni adolescent ari umwanya bishuhamwe bikunze sawa bidakunze ukabireka ukarekera aba marasa shushe karaba yindi system bikora aho kuza ugenda kubita shu nkizo zo kumara amazi ugasanga amateka wakoze imyaka 10 uje kuyonona uno munsi muri fe ujya mwaka wo kuvuga ati amateka yanjye ngenda ndayicara ariko ngiye ku mateka yiwanje ari ujya mwanya wo kuvuga ati witesha agaciro umuziki nimba ubona utawushoboye arashoboye kuririmba Lolilo vraiment arazi na promotion arazi muziki kabisa arabizi ariko kuri etape turimo muziki mu Burundi muri zikategori turimo Lolilo umushize na dramati naho bihuriye Lolo musize na diwa naho bihuriye bivuga yuko arapete bamarasa shushe bamaze kuza Benture ko rakora gusumba Lolilo man imagine none arabico kino bone yuko nje havyanse reka rero nicare mbe manager ndamemanuro abana ndabereka inzira naciye mu kunagiye muri France yo kunari amaburoho bakubana ucafise ubwo buroho naho ova naho oca nje ndaguhanuye ko ndagukunda so turashobora kufata nabi ariko twebwe turi ngamba gufata nabi atakufa nini agutwara anakwaga bitare impanuro bazi ko Lolilo twora mu barabara ari mu modoka kamanuka tukagwana ule anaga aibu numuskwai unamutoa ameno Lolo nana Lolo maji kama mie Lolo twageze yarigeze gushwana hamisa akakugwana turi ku mina hamisi si yoriro na maramara ahubwo nta makuru afise imagine sasa jemvuze ati wewe ibintu vyanseruro bihebe yamanike mani n'abajore barakuba na staff akabona ati jewe vyanse kabisa niko apigwa machobo na batoto bajuzi anapanisha biyato akabimanika akavuga ati je ndabihe okay bakunzi ba Kamo TV uno musi twari dufise batumire babiri ariwe koresha umwanya na Samba FAMBA gusa ntaraheza hari akantu ari amakuru ariko aca hagati yabo yuko hari umurozi hagati yabo nagira mbaza ikibazo kuko umwenda mumenyereye yuko yakora muri Wakalight ari umujournaliste mwiza ubundi umufyonzi w'ibihere mwiza mu kina comedy gusa sinzi hagati yanyu murashobora kumbwira hagati yanyu uwaroze uwundi kugira mwinjire muri ibi bintu bavuga ko ari ubusazi kuko hari ibintu bimaze imyaka novuga ko ari imyaka atari iminsi muri kwigenzamo abantu bamwe babishima abandi batabishima ni kuvuga ibintu bimeze nk'iby'ibisazi mukora ibintu bidatahuritse hagati yanyu ninde yoba yarakweza uwundi
tureke kuvuga kukwega ninde yo bayararoze uwundi kugira amushire muri iyo system amukure muri tala yiwe amutware mu bindi biri bizarre ya tala zose murashaje fise izo wovuze ati koresha umwanya ari umujournaliste jewe nari umukomedi ndabikora neza ariko dusaja gusanga tuvuye muri ivyo mugwi wacu tugiye mu mugwi wacu nakagwi kubunure sya hanta urumva ikintu womenya twe turaraba ibintu ingene biriko biragenda abarundi tumaze kubona yuko bafite gahararo abarundi baraharara ibintu cyababiheba ni nk'abantu barabaharara cyababaheba rero twe twarabonye ati ivyunguka birihe twe bugi ivyo dukora n'ivyunguka urabona nk'iganiro dukoze exam iganiro dukoze Niyo unafikiri ni brage. Hii TV ni ya babangu, ni ya mamako, ni ya tate yako. Ni ya FAMBA, ni yangu, ni ya nani? No, turi mu kazi ni vyunguka. Mu bisanzwe nino message dushikirije. Ni vyunguka. Ni message ikomeye. Ni vyunguka. Ibi turashaka kubivuga ugasanga ari umuntu yabitahu yatababa peti baratumiye show ihomba. Reka ndabarondere bamoteshe show yanje anatupatia halali. Tukora ivyo dukora ni vyunguka. Mie imivumburo tugani nakorera umuntu. Akesi niko namutumikia amemba. Nikona uko nkora impembo habina sawa. Agahembo kanje mimi niko na famille. Fise umuryango niko ama dépenses. Mimi mama akiona kipindi changu cha telefone. Ndukiri 250. Unasikia hakuna kuna mbengo ngo oya. Anakuambia na pijwa naona kamera bora mwana wanje abaye umustari. Rero nikasema acha tuingie mu system y'ivyunguka. Nafamani gutana ye ashayilewe yo boro. Ariko bidasuye ko twabihevye. Gusa twarabigabanije akariro kuko YouTube twarekoresha cyane gushaka ko no satwebwe mina FAMBA tunatumisha sana Facebook ya YouTube. Ko Facebook niho hari ivyunguka bimeze niho mfise abafana benshi. Ariko kimwe cyo utahure yuko journalisme ya KORESHUMWANYA iracari hajya nyene arabikora neza nanje comedy biracari hajya nyene ariko ni hamwe tuko twisanga twinjira muri mu bindi bi si bibi kuko byose ni entertainment ariko objectif ni gukora ivyunguka icyacu cyose tukokora nje naho uno munsi no kina comedy cyangwa nkagira journalisme cyangwa haririmba ariko ejo mu wundi mwanya nkanyonga taxi nta kibazo ni vyunguka objectif ni kuronga ikintu twotahana muhira abana bagasura umunyu gusa hagati yanyu hari umuntu yazanye ico ciwe je na FAMBA niturigera tumenya umuntu ahuriki mwabyise je nuko twahuye ni turavyibuka nta numa vyibuka ico tuzi ico muziki turimbaga nta muntu numwe yabwiye undi ngo nataka tuimbe twasanze turirimba twasanze tituri kwa ubunkureko twasanze tubikoze ejo naciye ahantu mpura n'umwe ariko araburirimba mwijoro ni hit bro irene shinda nyimbo mingiza ni hymne national hama reka akabazo kanyuma ngene kuri FAMBA kuko mu guheraheza ikiganiro cyacu hari akantu ndabasaba mu mbwirira abafanzi ba Akamo TV abadukurikirana ariko hari akanyuma nashaka mbaze kereke FAMBA ntiyaciye iminsi ibiri nibaza ko ari umunsi umwe nabonye akantu kambere gashasha kuko FAMBA nsanzwe ndamuzi mu bundi buryo gusa nabonye umukobwa mushasha kuri we ya presence dushaka kumenya uyu mukobwa wewe umukobwa waryoshe ujya n'umugore wanje yo batandukaniye hehe nuwo twari dusanzwe urumva ujya naramu gize officiel muri Nick Dream Show none mugize officiel ndabereka abantu ko kandi rero ujya mukoba ni wawe masezerano twariza amasezerano naita civile deja no ujya n'umugore wanje bate ko shimafise umugore wiwe mukungu ubucuti cya kibazo cya mbere cyavuye mukungu ubucuti yakoresha umwana twavuze ati koresha umwanya anytime urashobora gupfa kandi ibintu vyawe na wundi itunga ryawe rigasanzara kandi nje ndi icuti yawe nanje nkavuga ati nje anytime ndashobora gupfa itunga ryanje rigasanzara kandi mfise icuti yanje magara shadusinya amasezerano tuvuga ati ebane koresha umwanya akazora mukapfuye apfuye gusa arabuhungu buca buhunahuna ibizuru buka kurikira shasha umugore wiwe ncabo acabona yuko nje umugore wanje aho kujya n'indi mihimbiri kandi wowe uzobukiri kwisi nje napfuye wofumu umujya wewe cyo dusinya amasezerano yuko niyapfa nzomurira umugore nanje nje nabona uko nyene ndavuga ati nonje ndamutse mpfuye imihimbiri yindi kangira umugore kandi mfise icuti yanje magara sinora mukampfuye koresha kandira umugore ko itunga riba rikiri mu muryango hajya nyene cyo ndasinya amasezerano yuko ninapfa umugore wanje koresha umwanya ari wazomujya kumayizishi tuzova guhamba gusa
nje koresha umwanya apfuye bunyene direct nkabona kweri yapfuye mimi ndagusaba imapwani aracahe direct kama aruha ipigi ndasikiliza kuroni ko nani umunsi umwe koresha umwanya umunsi ari koresha umwanya ndigirisha ni cyagiye nje nigirishije ko napfuye nigirisha ko napfuye ndavuga ati ndamupime ndabe koresha umwanya yuko azobikura neza umunsi nzopfa ndigirisha ko napfuye koresha umwanya muhira radodora ni chance apiga mu mukunjo natawe byutsukumani cyaza koresha umwanya yagurutse ku mugore wanje haba pema Chavuga ati jamari serie nanje unikimenye makoresha umwanya iyo agiye muri Kongo mu masho aragenda mu makongo muri show ndamusiga muhira njara mamagara FAMBA no musi sinjyama muhira gendo ndabira karere nkajyama n'umugore wiwe nanje yo nahari ngiye kubita show za ruguru ndamubwiye akoresha umwanya ja muhiri wanje ndabira karere akanelefona na system oya ni musi nzofa no kumenyereza akanelefona video call eba ndikumwe n'umugore saa 8 z'ijoro nkamubwiye ati nujombe nukozeko chamuha gasopo nukozeko ariko jewe ariko mwambye ati kichwe tu mutwe no bisigura ko wewe kugira present uyo mukobwa mushasha bisigura ko nashaka abantu kwanza maze kubura sinzi ibyahabaye ngaho ukoresha umwanya yaci avuga FAMBA urumugenzi kubijanye n'amasezerano twasinye ntushobora kubura isingo imbere na mbere uza kuzana umugore kuko si gatozo abayisilamu sini wa islamu jewe gutwara umugore wa FAMBA afise umugore mu nzu ni izi ndo muislamu ariko idini ya Islam siko rivuga biraturuhusu ivuga ko na wake wainga watano kama ariko hari amategeko abigira turayagendera ko nta kibazo mu makanda yayo niturinda kwinjira mu indani kuko amategeko nta muntu ayabamwe yose ikindi naco impamvu namushize officiel ujya mudemu nuko nshaka ndamunjije muri system nuko shashari muri system araryoshe ushaka umushire muri entertainment arimo deja tuko turamwijiza Okay, bwira abakunzi ba Akamo TV akajambo kanyuma kuri koresha umwanya reka dutangure kuri koresha umwanya hama akajambo herezako ubabwire mu cyongereza akajambo kanyuma mu majambo yose ugiye kuba bakore subscribe Samba FAMBA mira jo bisema akajambo kanyuma ubwira abakunzi ba Akamo TV naka je ko mu cyongereza ikintu nababwiye cyo mu cyongereza good morning adomi akona nakibagiye arakanu gashasha naronse arakongereza gashasha nje mfise nje iramvuge ako kayifura bakacakaja mu mafi cyangwa kandi tutacabisaba mu bufuni ibintu by'amavuta akora akantu mfise gashasha kacongereza kandi akavuga okay good morning here but because me I'm something what do you want I want see because something tomorrow and I'm not kaja that's it I'm die today we die tomorrow we die today tomorrow I will die today I will die tomorrow I love you bakuzi ba Akamo TV uno munsi twari dufise ibihangange bibi bariberewa man entertainment ndundi yari koresha umwanya na Samba FAMBA akajambo k'icyongereza boya biroroshe nini if you don't subscribe you don't adore me le français apongea mu Kifaransa bavuze icyongereza bon if you don't adore me I do. If you die sudo I do me. If you don't I do me. But I want to see my friends. My girlfriend is Shasha Oji. Is your girlfriend is Brinella Nani? Brinella Ajosh. Girlfriend is and mother is at Argombo. Koresha umwanya Shasha Oji is she your girlfriend? No, is your wife. Your wife. A wife ni madami. Yeah. Wife. She's my wife. She's pana She's manini mwanaume. Yeah, she's your wife. Njoo mwanamke. Not your girlfriend. You don't. No, there is difference between girlfriend and wife. Wife. Shasha Oji. The wife is the one you married. The girlfriend is your girlfriend. She can be your friend. Ni girlfriend wiwawe. Ujamaa toki amalize kirere sasa. Bakuzi ba Akamo TV. Murakoze cyane kudukurikirana kuri Akamo TV. Uno munsi yari vibe kuri koresha umwanya
na Samba Famba uno munsi baduteramije hama ntimwibagire gukora subscribe kugira ngo muronke ibindi bishasha biri imbere kuko ntiwibaze yuko ibi byanuriro byahere ngaha kuko show ntiraba umunsi show izohera cyangwa umunsi show izoba ndazi muzokurikira ibindi biganiro kuri Akamo TV ni mubandanye mugira like na share kugira ngo bishikira abandi hama murakoze mugira aho muba we ni Hunter Killer behind the camera